anecdote abantu batazi peut-être niho biromaka birashika abantu bakunze kutubona turi kumwe turyohewe nk'aba brother muga birashika tugashwana kabisa. Turashobora kugiranisha vu nka 10 à 20 minutes. Hamvuga ati umujama je sinkene no kumubona bro, sinkene no kumubona. Mugaba après ça usanga uri kumuha umuhacazo mbwata ko bro uri mubono kwera. Ntubona ko ikintu ari gukora kuwe. No kugwana ari gihe bishika nuko abantu batabimenya tu. Iyo negativity yanje kugwarira iramaze gutera ikibazo. Ndavyibuka yuko ari n'umusi tumaze gusivya inama kubera nagomutse. Watangiye twa Isa Nibigira ndi mazina abavye bampaye. Bo amazina ku y'ubu DJ ni DJ Isor. Akaba ari je CEO wa Runtown DJs. Salut, DJ Feelbite, aka Kizigenza, the Vibe Machine, all the way from Runtown DJs. You already know. Ku mazina ntawe n'abavyeyi nitwa Mbonimpa Billy Patrick. Ngabo nkabazwi nka DJ Patman. Bivanye n'akazi nkora ko kuvanga imiziki. Mazina yanje nitwa Izonderera Zenobe. Mazina abavyeyi banyise ngiri mu Kayanza. Shitse Bujumba rero nzaciye bihinduka. Cyabigenda neza canagwa kwiyumva ubustar. Cyarita umusani, cyarita DJ Zenobino. Kubera ko nakuze nkunda ibintu by'umuziki cyane. Mazina abavyeyi banyise nitwa Kati Habwa Fabrice. Amazina stage yampaye cyangwa umuziki wampaye nitwa DJ Catluz. Ntanguriye kwa Zenobino. Zenobino ni kujya nyene babona ko ari umusazi no muri famille nuko nyene tumutunze uko nyene. Hama dufise witwa DJB, wewe nakunda kuvuga cyane ko mvuga ngo Jesse nkunda kuvuga, wewe nakunda no kuvuga. Tuba tuzi yuko dufise n'inama nta ide nimwe turonko ibintu byose tuvuga avuga ati nta kibazo ngo je ni sawa. Hariyo Feelbite nawe burya bushapo nyene afise mu ndirimbo kwiya nyene akunda kugira ama intro no mu manama muri famille ni wagira ama intro nyene akunda nyene kuvuga vraiment ego. Hama CEO wacu nawe ni CEO muri be nyene mugana akunda kuvuga cyane mugabo ibintu byo kuorganiza ibintu vraiment cyo gituma kujya azoguma amamanda yose twarayamuhebeye. Hama asigaye DJ Catluz nawe n'umuntu nyine arumviriza mugabo n'umuntu w'umukozi cyane, arakunda gufasha, niwe akunda kubaza amakuru y'abantu bose kugira tushobora kumara nk'iminsi ibiri tutavugana kubera nyine ubuzi dukora kubera tuba turushe. Mugana umuntu akunda kubaza none kutari kuravuga umeze neza, ni umuntu yitaho abantu sana. Twa dufise n'undi yitwa DJ Alpha niwe asigaye. Alpha Brown nawe nyene n'umuntu atavuga menshi mugabo iyo avuze abashaka ngumumvirize kandi abashaka ibintu byose mubyemere kuko mutavyemeye acashavura ngo mwagaye icyumviro cyiwe nuko bameze. Mu watora bose byari bigoye kubera nanje mvuye ku ishuri nabutaka nari mushasha muri marché. Kubegana rero byari bigoye. Umuntu wangoye wa mbere ni Alpha kubera ntigeze ashaka ko mu mwanya mugabo byarashitse turi kumwe ko bose tuzinanye mugabo byashitse turura kuri anniversaire ya Alpha abaye bose mbabona and then na propose icyumviro and then I believe yuko iyo abantu barigiye hamwe bavuga ngo l'union fait la force. So I believe yuko abantu bari kumwe bagera kure gusumba yuko wogenda uri wenyene. Jewe nari umugenzi na Alpha Brown niyo novuga ko twari Porsche gatoya bwapana cyane ko abagenzi biwe bari abagenzi banje bafise team yabo yitwa Amigos. Twarabona cyane twasanga twaganiriye. Ubundi munsi nibuka no munsi tumaze kumenyana nuko
twagiye ubugenzi we yarafitanye ubugenzi na Philbright na nanje ukindi nuko B yakorera muri CCF yayitwa Shikeba. Rero wamaze kuba hari twarasohokerayo gusohokerayo kwaho nuko DJ B yaravuze umuziki je navuye nako yakwira Pirogue ico gihe nabamvuyeyo twaheza kare tuja kuryoherwa n'abagenzi baba baje kuri supporting. Mu nyuma niho rero twaca tubagenzi na B kubera ko mu mwanya muri groupe yanje y'abagenzi harimo abakobwa bagakunda ko akavuga hama bakambwira tuvuye la Pirogue duce CCF bimaze kuba kabiri gatatu ndavuga ati hamwe kantu B nayo turamenyana. Mu nyuma rero niho twaca dutangura twese gusanga ko umugenzi wa naka ko deja apartment nawe twaciye tubonana. Apartment nawe yari close cyane na Catruise deja no kwisa bacitana bakuze na atara bakuze bya vrai. Urumva twese tumaze kuba synchro twari muri groupe y'aba DJ bose mu Burundi. Ari groupe ya WhatsApp sanze hari 257 select. Rero haraje mu DJ aravuga ati maze turakwiye kuja hamwe nk'aba DJ b'abarundi. Hari ikintu nabonye rafapasi nari mu Rwanda barama platine nkoresha irananira. Rero nta kuntu ko twe ngaha tuzifise twohurira hamwe tukaza turigishanya. DJ Isha ndibuka niwe yakorera muri Zion Beach niwe yaba muri Centre Ville. Abo bagenda bafise platine muhira n'abazifise bandi bazoze duhuriye muri wanje hari free. Achari umusore turashobora gukritika ikintu tukigishanya like hamwe umuntu agiye ahandi hantu atabade payza abonye icuma. Iyo groupe imaze kuba droge twabonye haciye nka 2-3 mois tukira abagenzi no twavuga uti no ça c'est twamaze ku muryango twese dukora akazi kamwe wowe ukorera ngaha undi akorera ngaha undi akorera ngaha bayinoti ba birandota moduka mu gatondo twavyutse mu gatondo dusanga groupe Toronto DJs. Ikintu cyari kigoranye gose ni ico cyo kujya hamwe antake abagenzi kandi tuzi yuko iyo abantu bagiye hamwe bagashira inguvu hamwe ari ikintu kibagora cyane surtout ari ikintu cy'ifaranga mugabo ico Imana yadufashije. Anecdote abantu batazi peut-être niho biromaka birashika abantu bakunze kutubona turi kumwe turyohewe nk'aba brother mugabo birashika tugashwana kabisa hakaka umuriro maybe abari proche nibo babimenya ariko hari umuntu yatubwiye ndakivuze ko hari umuntu yatubwiye mwige nise so ndababonye mwamumeze neza mwa muri media bya ariko est-ce birashika mugashwana nuko mbona mwumvikana yes birashika tugashwana kandi cyane ariko justement ko gushwana kwacu turase cyo kwita ngo ni session sa kucanana mu giswana ngo nkino ngo ni nke kubwiza umuntu kuri ashuka kumuha kabiswa kumusiga kose akakwakira uko kuri so turafise rero umwanya umwe doha twicara hakabaho uko kubwizanya kuri. N'ikindi gihe twa turi kuri terrain akazi kashushe ugasanga mugenzi wawe ntari karatahura ibinabiriya canke yasamaye canke wowe wasamaye mukaca mubipfa turashwana cyane hageze explosive na twaka tutso dushaka ko bigenda neza so dutana ko pressure nyinshi cyane. Cyo nkundira famille yacu Rantan DJs nuko kwa kiranso nyimba twashwanye n'umuntu nyimba ari ikintu tahurije ko turashobora kugiranisha vu nka 10-20 minutes hamvuga ati umujama je sinkene no kumubona bro sinkene no kumubona mugabo après ça usanga uri umuha cyazo ngata ko bro uri mubono kwera none ntubona ko ikintu ari gukora kuwe donc bwa ntibiteba mugabo birakunda ko ndakunda kuvuga izina bro. Hari igihe umuntu yitwa Alpha Zenobino B hari igihe bakwene vuga ati bro ndabamanyura iba turavuga nabi mugabo ni hahandi nyene murakundana ni bimwe byo kubuyenzi bavuga ngo yani wanaongea kwa maneno ariko kungumi ntidushireneko umva turashwana gusa kandi n'ibintu by'umwanya mutoto yabiheze. Ikintu cyo gushaka gufa amafaranga kiramaze gushika chance twagize nuko cyadushikiye mu ntango tugitangura tuca turagitorera umuti hakiri kare turamenya n'ingene tubana nacyo. Mu bintu byose harimo abantu benshi ari abakora cyane n'abadakora cyane.
niko vyagenze. Bamwe usanga nyene abaguma biruka gose kurusha abandi, undi ngo nta mwanya, mugabo umunsi w'amafaranga akaca aronka umwanya. Mugabo ego no kugwana ari igihe bishika nuko abantu batabimenya tu. Hari 2018 niyo twatangiye gukora contrat ya mbere ya Braludi, yari ya tournée ya Amstel mu ntara zitandukanye. Urumva yari ya mbere turonse contrat y'amara menshi ku buryo biducanga. Hama nyene comme d'habitude umushefu aba ari umushefu, niwe musiyo wacu niyo acatubwira urumva ide nazanye kugira tugire team, suko twofa amafaranga canke ibintu nyene biboneka. Ide nuko twoja hamwe, tugiye hamwe tukaronka vyinshi tukabigabura nka famille. Mu nyuma twabitahuye twese turavuga ati ego birashobora gushika uno munsi sinaronse umwanya undi akawuronka, amenye ko ari muri famille, akore cyane kugira ubundi n'abashikirwe ko ejo nawe nyene uwo mwanya arashobora kuwubura kugira wundi nawe akaronka uwo mwanya. Si ni Rwanda DJs banyakiriye like kuko umva twafashe umwanya wo kumenyerana, banyakiriye nka Kimararungu ko dejaje no wascout na mwana matera, banyakiriye nka Kimararungu kubera ko like sinashobora kubona no mu maya bacanyita Mr Negativity. Hari umwanya bazana ikintu ngavuga ati no naracumviriza bazindire kwanza ngaho bishoboka ukuntu banzindire wumviriza oya banzubwiye nanje urumva ugasanga iyo negativity yanje kugwarira iramaze gutera ikibazo. Ndavyibuka yuko hari n'umunsi tumaze gusivya inama kubera nagomutse wasinze ko ari umuhererezi mugabo ndavyibuka ko yari amaze gushika ugasanga naje mu nyuma nk'ijya umuhari asanga umujama nasigira musanze inbox amubwira ati man nabonye ko nahaye kwiso ni sawa nakwere mugabo naho vyagenze kujya hari kuri ibi uba bimaze kuba ntihabuze ikintu kiba cabaye inyuma mugabo kitari ku declaration alerte yose mugabo nanje nk'umuntu kandi mbanzi yuko turi in famille ndavuga ati man sori sana kwere mugabo nawe kajya kantu waye ugenda uko kasanga twese turavyibagiye turabandanije. Explosive Night n'umubebe wacu niko dukunze kumwita, ni projet ya mbere dufise deja ne projet twahereyeko. Ndibuka tukiransa Runtown Entertainment, igiteramo ca mbere twakoze canke activity ya mbere twakoze yari Explosive Night. Niyo twakoze kugira ngo d'abord twerekane ko aba DJ bashobora gukora igiteramo cabo kandi kitarirwa n'abantu, mais aussi nko kulansa les activités za iyo collectif yacu cyo gihe yari Runtown DJs, mu nyuma yagiye gucika Runtown Entertainment. Edition ya mbere umuntu yarapanitse cyane ni jewe parce que j'étais pas là. Ico gihe nari mu Ruyigi, ndibuka nari mu kazi buka quelle campagne twarimwo, hama mu mwanya wo kwitegura zose préparation j'étais là. Mugabo umunsi wa evenement nari nzi ko tuzaguheza kare, hama chemanuka direct nshikiremo muga ntivyakunze. So du coup nije nari umuntu wa mbere aguma ndabastressa umwanya wose. Allo les amis bigezehe bimeze gute, ibi mwavyibutse, ibi mwavyibagiye kugene kubanza barameze ugati tete cyane akantu bibagiye harageze aho kuri communication bose ba block kubera ko pressure bariko barahandoringa ari nyinshi kuburyo nazewe jiswe ko ndiko ndabafasha ahubwo nsanga ndiko ndabongereza pressure. So du coup bacabanshira ku ruhande ignorer avec ajira ku ruhande. Evenement ya mbere dutamwo umutwe wose ico cyose uri kurakora gihagarika kubera Explosive Night. Donc evenement ya mbere iri kiranses sinavuga ko tumaze gukubita swata, nta swata turakubita zose Imana rugira iratuja imbere mu bikorwa turiko turakora zabaye success. Mugabo iyo no musi iyubu iyi 6e edition irimwo challenge nyinshi, irimwo ma imprévu menshi, novuga yuko niho mfitiye ubwoba ahubwo jewe kuko irimwo impambamyi tutari twiteze ko zohabaye. Ishurwe tazobora ku gicapo cha Explosive Night novuga kuri jewe ni confiance y'abafana bacu, ko chaque edition turafise abantu badasiba kandi
bama bazanye n'abandi bantu benshi kuko tugenda turabona nombre y'abaje muri edition ya mbere ya kabiri ya gatatu gushika no munsi iguma yiyongera bisigura yuko confiance badufitiye bivanye na resultat tubaha ico kintu je ntashobora kwibagira kiri muri jewe ngumana misi yose ari ama explosive night menshi abantu babona nyine akunda kutwandikira bakatubwira ngo felicitation byagenze neza mugabo batazi nuko ari giye tugira dépense ziri hejuru ya resultat kusanga twakoreye ubusa ahubwo twakoreye muri mwe ikimuga ico kintu abantu ntibakizi eso inshasha ego umuntu aravyumvira kubera ama challenges misi kuri no mu gihugu gusa ni muri industry ya entertainment mugabo twachuzinze ku a bright side of life malgré tout dufise ingorane mugabo sigeza kuryoherwa kubera yuko utagiye uradeprima so twachuzinze on the bright side of life especially if night yo muri kozi muri 2022 twagize ubwoba itariki twashize ko yari matariki y'imvura sama iri mu guhera ndibuka no turakorana boss wa kozi Eric yagize ubwoba twese yagize ubwoba yuko imvura iza kugwa kandi show ikononekana muga at the end of the day niyo edition yadu pushinze on another level kintu kwishimira amasozi nati maze guterera cyane n'umwanya wanje kuko nta expert kuva edition ya mbere nta nimwe ntarigira mboneka ndiko ndatanga umwanya wanje no ndiko ndatanga n'ingufu zanje kugira igende neza irevre twese tuba turi uku ko ni kintu no tuba nk'ubu edition ni yahera tuzosubira kwicara tuganire ko turi nko muri evaluation mbwa ni ikintu twese dutushije twumva turi sensible kako turazi batuvanye reka ngaruke gatoya kuri edition ya mbere twayikoze n'amafaranga yacu twite ata sponsor n'imwe ndibuka yuko twese twayidukanye kweri natwabwiye tuti iyi somo itabonetse turabihebye kandi tubiheba ntibihari mugabo twarabuze duti ubutaya afise nasaba ideni hama ibintu bibandanye byaraduteranije kuri uyu mu mwanya gatoya kubera ndibuka yuko hari abatari bayafise na je nari mu mutaya afise mu mwanya ko ndibuka nari ntunza akamoto kari garuka gupfa sinabona ukuntu njya nagize uku ninajya gutanga amahera ariko baraza naje moto banza byaye iragenda gute hari hageze kweri n'igihe cyo kurihinza avuga ati reka arabavye mugabe burya Imana ifise umugambi wayo aciye ndonka direct akadiri amahera kiraboneka twese twari twihaye mengo y'insomene yo kuya aboneka amahera tumaze kuyakwiza twese twandika muri groupe tuturi bon twaciye tuvugana duti wana twandike kuri statut zacu Runtown DJs gusa n'imiriro ikintu cya mbere cyo mbabaza koba ukutumvikana kuri iki na kiriya kubera peut-être imvo zigana ziri twoshobora kwicarira tugatorera inyishu hama kuva mu kuko kutumvikana hagacaho mu gutsambuka ivyo bintu nibaza yuko ni nko guhebwa n'umukobwa ukunda kuko ni nka divorce gusamuka sinaza ko biri muri option yacu because I don't believe in negativity je sinzi ibyo future ifise mugabo we stay positive and then we hope for the best. Runtown DJs ntayi cyapse ko abantu benshi cyangwa bambaza impamvu bakamenya nibavana nitwavana kubera iki nitwavana mwasizo ari muzima bwe mugabo joining ngako ya Runtown DJs ndico ndiko ya Runtown DJs sino yaba Runtown DJs tari just manyi DJ the best no kubona umugacu tukibitagura umengo ari umuga ugayitse muga the best no kubona ubatunze warakwemo amaro ego that's what I hope for the team. Ikintu cyambere nifuza ariko turambana hama akandi kabijya turambane dufise amahera ko twarayarondeye bagenzi